Yesi ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze iminsi turi mu kiganiro cyo kuva ku byerekeye byo mu rugo ku byerekeye ama personalite nashaka gushimira abantu benshi bamaze iminsi badushingira intahe batubwire bati ubu turitahura kandi biratwenza buswe uwo twubakanye tumubona ukundi gushasha bituma n'impari zinagabanuka turonkana okaziyo yo kwishura kuvuga ati erega bwahundi ntivyari bibi rero turashimiye abantu bose bamaze iminsi batwandikira badusingira ama audio yo kudushingira intahe hari intahe n'ivyo tudashobora gutanga mugabo zidukora ko kandi zituma dushimira Imana bene da nukuri iyo twuzi yuko ari umwe ashobora gufashwa ni ibintu dushimira Imana kuko iyo urugo rumwe rutsinze rugakira rukabohoka n'ababanyi n'abana n'umuryango naho ukorera bararonka ko ivyama byo kubohoka kwawe rero n'umunsi twashaka kubananyiza rero kuri za tempehama kuko abantu benshi baca bibaza bati mbega Nathalie ko mwavuze amatempehama abiri nayanyu gusa oya byari byoroshe kuvuga yacu kuko biroroshe kwivuga no kutanga bigereranyo bijanye n'ubuzima bwacu ariko no musi twashaka gutandukira kuri tempehama yitwa yaba phlegmatique iyo umuntu ayisomye akayumviriza umuntu asa nk'umenga nta personalite agira ariko ingene ndabahereze Olivier abaramutse yongere adufashe gusigura iyo tempehama yaba phlegmatique. Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere yuko mumeze neza ni Olivier Hakizimana nkuko Nathalie yaraje kubivuga nanje nongeye gutegwa iteka no gushimira abo bose batumviriza hari abashima hari abavuga na amen hariyo n'abandi wibuka yuko murungikira ama audio iyo akubwiye ngo mbega uyu munsi utarungitse ariko iyo warungitse ugasanga nta kintu akubwiye ni byiza yuko muduha feedback tuve yuko muriko murakurikira natwe biraturemesha kujya muba murindiriye bamwe audio niko natwe tuba turindiriye kumva yuko hari ico zoba zabafashijemwo canke hari ico muriko murungukamwo iyo n'umusanga ariko arabivuga urumva ariko avuga ngo n'umusanga bivuga kuko nivyo turabatire n'ikintu kumva yuko le relationnel kandi le relationnel burya ntijya muri sens unique no kuvuga hari bisohoka hari n'ivyinjira nico gituma kumbure mwumva ndabisaba hama iyo turiko turavuga ku kintu imbere yo kumvuga kuri iyo caractère novuga yindi y'aba phlegmatique nagomba kuvuga gatoyi ko iyo turiko turavuga ku kintu ca temperament ntabwo ari limite hari abantu bibaza ngo ni kazi umuntu yaguyemwo nukumeze nukumfata ukunyene niki oya ndagomba kukubwira iyo ni base ya personalite yawe ariko sawa uhamagariwe kuguma hari ahandi ushobora kuja nico gituma twavuze kuvyerekeranye na caractère rero iraba forge n'ibintu bitandukanye ducamwe mu buzima ariko Imana igomba yuko caractère yacu iba forge n'ijambo ryayo ikaba forge ndakivuze iki kintu cyadatwenga igomba yuko iba forge n'ijambo ry'Imana ikaba forge na mpwemu yera igituma nari ntenze gato y'imihutse umugenzi igihe yari kariga kuri ibi bintu by'amatemperama umunsi umwe umugore wiwe amubwira ngo sheri ngo shanga ufashe gusasa igitanda aramubwira turibuka temperama yanje ko ata service kandi irimo nagomba kubwira n'abariko barakurikira izi temperama ntimuvyitwaze kugira ngo muvuge ngo jewe nteye uku nyene nukunyakira ukunyene oya iyo ni novuga ni temperament ni personnalité de base biri ngaho ariko ntabwo ari kaje uhamagariwe kugaranirwayo imyaka yose hama ikindi nacyo turiko turavuga kuri iyi caractère hari abantu baza kwimenya abantu baba phlegmatique n'abantu b'abanyamahoro n'abantu rimwe na rimwe umuntu avuga muri societe ngo uyu ni ntirumve ko urumva rimwe na rimwe hari igihe wibaza ngo n'abantu baba tre urumva nk'iyo habaye ikintu cyo kugumuka cyangwa ikintu cyo kurekera amadura yawe cyangwa ibintu byashushe kugira umuntu yiyexprime avuga ati no ibi turavyanze cyangwa ibindi tuvyemeye ukarindira mwari muri urwo rugamba ukumva ntariyajise urumva n'umunyamahoro n'umuntu adakunda confrontation ntakunda intambara
intambara hama kumbure gatoya imbere yuko mbandanya cyane vuga kuri iki kintu cy'umuflegmatike ndazi hari igihe umuntu avuga nka point kanaka muri temperama umuntu akavuga ati nico ni gwanje none je narinzi ko ndi umukolerike narinzi ko ndi umusange narinzi ko none sanze mfise akantu k'ubumelankolike donc umuntu ugasanga arazazaniwe anagomba kwajutamo ikintu entre parenthèse mvuga yuko burya ufise temperament dominant ariko ça n'empêche pas yuko ugira utu pourcentage dukeyi tw'izindi temperament muri wewe nubwo ufise temperament navuga iri domina uri umusanga hari igihe usanga harimo akantu k'ubuflegmatike ugasanga nawe uri umunyamahoro non pas nécessairement ko uprivilégier le relationnel bien sûr nk'umusanga ariko osi ugasanga ku kantu k'ubuflegmatike kagutuma kuba umuntu novuga agomba amahoro ijambo ry'Imana riravuga ngo mugiranire amahoro n'abantu bose autant que cela dépend de vous burya iri jambo nk'uko umuntu nimwamubona umukolerike riragoye cyane gushyira mu ngiro par rapport y'umuflegmatike nicyo gituma rero n'iyo turi ko turavuga ibyerekeranye n'iby'ijambo ry'Imana hari igihe usanga temperama yawe uko umeze naturellement hari ibintu bikorohera gushyira mu ngiro rero cyangwa ugasanga hari n'ibikugora par rapport ya temperama nicyo gituma navuze nti si kaje yo kukugarana ngo ni uko umeze ni uko nzoguma ariko uhamagariwe kuba forge n'ijambo ry'Imana na mpwemu yera rero ikintu nagomba kuvuga ubwa mbere cyane cyane ni umunyamahoro urumva si umuntu akunda kwiyopoza si umuntu agomba n'ibyiyumviro byiwe kugaragara oya ni umuntu novuga atari umu acteur c'est plus un spectateur no abirabire kure ahubwo n'umuntu anabishoboye isengesho ryiwe nuko yoza imangana ntimunamubone ntimunibuke ko ahari ntimumubaze ntimumuvugishe byinshi kuko ntagomba kwaparisa ntagomba ko bamumenya ntagomba ko bamwumva ntagomba n'ibyiyumviro byiwe ko bisokoroka urumva hari igihe umuntu aca yibaza nk'umuntu nk'uyu ngo yarashyitse ku musaraba ngo waraciye bugufi ari temperama ariko ameze sinzi ko Nathalie hari ibindi yotongera ko kuri iyo temperama effectivement nk'uko aheje kubivuga umuntu nk'uyo aragoye uri umusanga kubana nawe dufate nk'umuntu atuje cyane n'umuntu mu bigaragaza by'inguvu ziwe n'umuntu atapasiyonyesha afise bene da umuntu nk'uyu arakenewe iyo muri mu bihuhusi rimwe na rimwe aratuma umenga arakuzimya rero uri umusanga ukabana n'umuflegmatike dufata umugore w'umusangine ubana n'umugabo w'umuflegmatike hari igihe umugabo ashobora kuvuga ikintu ukumva arakuzimije ukaba blesse wewe ari mu biki ariko aratuza ariko ashaka ko ibintu bituma biguma bitekereje atandura birimwo kuko niko ari niko ameze kuko wowe ibyiwe biri rationnel nta passion birimwo kandi biri scientifique A plus A, 1 plus 1 est égal à 2. Nta kintu nk'umugozi ibindi birere. Donc ugasanga ariko bwati rega jewe nyereka ama preuve bisigaye nta ngora je nta problem ndabifisemo. No kushuha amatwi. Wowe rero ugasanga wa mu melancholique akunda kwa argumenta, aravuga ati rega je shaka kwa argumenta, sinshaka guharira, nyereka ibintu uko biri. Rero ugasanga umuntu arashobora no gukemereka kuko utatawe ingene uwundi ameze. Rero nk'umusange azokumva umenga ntakunzwe n'umuflegmatique, ti umuntu nta passion. None akunda iki mu buzima kumenga nta kintu na kimwe je mbona umenga afise ugasanga n'umuntu par contre ari afise azi kumviriza ashobora kwimeta à la place de l'autre hamikini naco gikomeye kuri we n'umuntu afise le sens du devoir ikintu yagishiza ahantu beneda nukuri ico kintu abashaka gishitsa hamagakunda la coopération kuko ntakunda gushwana n'abantu ntakunda kugwana jewe vraiment unshize muri discussion c'est un point faible mfise canja muri argumentation cantangura simvuga ko nshaka kuharira mugabo ndavuga ama point avuze naya okay hinge nanje numvirize gutyo casanga ndiko ndarondera ivyumvira ho mani soit ego vraiment wabitoye nibi canke oya mugasi ni d'accord hamare ntari d'accord jewe byukuri ndafise malheureusement yo défaut y'abamelancholique ko kubiza ukuri jewe biranyorohera cyane kubwira ati je suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord avec l'idée ariko umu phlegmatique ntazokubwira gutyo ko vuga ati basi ko riko vyumvira ntaco hinge ndaguhebere ko ntashaka gushwana ni wa wundi rero vuga ati none ko nandiko twako turaganira
kumenga urazimye ni kubera iki ese urashobora kumva ubabaye rero par contre nk'uko twabivuze Olivier ashobora kuba yabivuze une personne afite une volonté de faire naho atabigaragaza ahashize ntibakura ushobora kwibaza ngo ari tetu rero bihe bimwe ushobora kuvuga ati none uyu muntu ari tetu ameze gute sinzi icyo Olivier yokongereza ko gatoya urumva Nathalie yareka aravuga yuko umuflegmatike afise aho yashize ntakunda kuhakura kandi n'umuntu umenga ari tetu ofete naho umenga ari tetu ntabigaragaza gusa aba yabishize yaba yahashize ngaho nta explication nyinshi aguha kuko ntakunda kwarugimanta hari igihe ushobora kwibaza wewe ngo ari tetu mwibuke iyo turi turavuga amatamperama ikintu twita force gishobora kuba faiblesse n'ikintu twita faiblesse gishobora kuba force nicyo gituma rero byose biri relatif rero iyo turi turavuga yuko ari tetu ni ukuvuga n'umuntu adakunda changement donc ushobora kukibona donc du côté négatif ukavuga uti uyu muntu ari tetu aho yashize ntakura si uko atagomba guhindura oya ni uko wewe kugira aje ngaho aba yahanarije kumbure tuzavuga gatoya ku kintu ciwe arondera perfection ni umuperfectionniste rero aho aba yashize muri we arafise akantu agomba gusa n'umumelankolike nawe ari dans le monde des idées urumva ari dans le monde des idées ariko il n'est pas prêt à se faire violence ngo ahindure son point de vue donc aho yashize naho il n'est pas prêt au changement iyo rero ufise tuvuge muri ekipe abantu b'abaflegmatike my god kubatwara ngo muhindure cyangwa mwiyadapte facilement kuri situation ivyo biramuderanja nicyo gituma atagomba kugaragara agomba kuguma ari en retrait donc ntaboneke urumva ntakunda kwarugimanta ntakunda kuvuga amajambo menshi abantu b'abaflegmatike ni abantu badakunda kuvuga amajambo menshi kuko kidi parle kuvuga ni uko bice bimukura muri muri masse urumva nawe ntagomba kugaragara kuko mwibuke yuko n'umuntu kishaje toujours la perfection ntagomba yuko ibyo yovuga kumbure yosanga ajye kuvuga ikintu kitari parfait cyangwa ngo avuge ikintu bamusiguze kumusiguza urumva chaque fois umuha opportunité yo kuvuga cyangwa chaque fois umupusa kuvuga kuri umenga ni torture abo bantu ndabazi hariyo umuntu ndazi yuko akurikira izo nyigisho bugiye uri kuravuga cyane ku muntu uzi biroroha urabibona niwe ahora ambwira ati jewe iyo nibutse kujya kuramutsa abantu hibuka yuko bice binshira ahantu ndi oblige kuvuga ngo ni ukuri cyangwa biheba bene arashobora kumara amezi n'amezi n'umugore ngo muce kuramukanya akavuga ati cyangwa oblige kuvuga ntagomba kuvuga afise monde arimwo kandi iyo monde arimwo arekisera muri monde yiwe kuko niko kiya yiwe azi yuko donko zone de confort kuyimukuramo ni intambara ni ingorane rero nicyo gituma rero uca usanga n'umuntu yigumira uko iyo mvire rero urimereye n'umuntu nk'uyu kandi rero abantu nk'abo baca barongora cyangwa baca barongorwa n'abantu nabo bakunda abantu bakunda gusohoka abantu barayipasiyone ariko wewe si umuntu ushobora arafise amapasiyo ariko arikashe urumva si hari yuko umenya amapasiyo ye umusanga pasiyo ye yubuye uyu munsi a 13h une minute uba wayimenye aba yayamamaje abantu bose bayimenye ariko umuflegmatike pasiyo yiwe uzoyubura kandi ugasanga ni pasiyo amaranye igihe umusanga burya arashobora kugira pasiyo uyu munsi agakunda ibintu by'amabuji ni ukuri akagira poweme y'amabuji agasohora indirimbo igitero n'ibitero na rofure y'ibuji hama mu nyuma agacapa amabuji ariko rorondome ugasanga atanguye ku bintu by'ibiti rusi rorondome ari mu bindi ariko roflegmatike nawe hariyo monde yiwe stabilite niyo monde aba arimwo donc ni wa wundi muribuka yuko abagore iyo tuvuze abagore par exemple barakunda ko muganira
bari muri monde y'amajambo cyane cyane de façon générale abadamu bagomba aho waciye umubwira ingene byagenze umugabo wewe uca usanga atanze resume kuko agomba ni straight to the point donc ikintu kiri pertinent ikintu nyine kiri important nicyo aba agomba kuvuga ariko umugore ntakeneye terima ikiri important akeneye les détails kuko les détails zigaragaza yuko ukunda le relationnel donc hari agaciro umuhaye icyo nicyo kimuryohera le phlegmatique wewe bene data oya ntunamubaze resume binashobotse kubera iki mutahabaye ngo uvyiyumvire nuko sinzi ikindi natari yokongerako Jenny nibaza ko muri rusanga ari byeje kuvuga n'umuntu akunda ikintu kiri très stable donc adakunda kuja imbere rero iyo umuntu adakunda kuja imbere bisigura yuko akunda monde arimo ni wa muntu ashobora kuba mu nzu imyaka 100 ashobora kuguma mu kazi bitamutera ikibazo guhindura ikintu yishize mu mutwe arafise ico basanira no mu melancholique ico bishize mu mutwe ico bapanze apart ko mu melancholique bishira habona arabivuga akavyexprime ariko mu phlegmatique avyigumizamwo aho ugasanga yiwe muri ivyo rero ingorane nuko ko akunda ibintu by'amahoro kutagira ingorane ubuzima nta buzima butarimo ingorane buba ntibishoboka dushobora kuba dans un monde sans problème bisigura yuko iyo haje ikibazo aca yumva ari dépasser très rapidement aca yenerva kuko si vyiwe sahiwe ntari muri domaine yo kwiyafisha yo gutora ikibazo yo kuba yo kugira wowe wicashaka nuko ibintu byame bituje atangore n'imihari sinzi ico rivyo kongereza ko gato unyibukije akantu gatoyi paraporo y'ico n'umuntu adakunda changement nk'akarura aba phlegmatique ashobora gukora ahantu yanka imyaka urumva akaronka opportunité yo kuhava ariko kuko adakunda changement oya aprefera kuhaguma ahanka yidoga iminsi yose ariko omwa nihazi nihametriza kwiyumvira iyo changement azoja ahandi agira iyindi habitude nshasha umujyane muri monde yumva muri we insecurity yumva amerewe nabi nakora agomba gucishamo gato bisigura ko acaruha n'ingoga donc l'une des faiblesses abafise bavuga yuko akunda kujaho uruzi ruja il nage dans le sens du courant urumva hama kandi agakunda le statut ko ibisanzwe bihari ko bimeze gute nibikanyiganyige naho byo mari imyaka 100 rero contrairement y'umusanga ari passionné ibintu yamashaka ko bihinduka kila munsi haca bibibazo kandi rero n'umuntu rero kubera en fait akunda ibintu bipanze ntakunda gukometa des erreurs parce que n'umuntu ari très rangé très scientifique umuntu ari rationnel yimvira cyane aussi bisigura en fait muri iyo changement ni kimwe nko mu melancholique ntibashaka gukometa ama erreur ntibashaka gukora amakosa bashaka ko ibintu bama bipanze neza rero arakunda la routine en fait akunda la routine cyane gose rero iyo umaze guhura n'umuntu nk'uyo mukabana nk'umuntu nk'uyo uri umusanga ukabana n'umuntu ari phlegmatique urashobora gukomereka vraiment ukavuga ati uyu muntu nkunda umuntu anyitaho uyu muntu anyere ntafise amasinyo yo kunyereka kwa nkunda ufise melancholique naho uyu muntu nuko atavuga none genda mu provoka base ngo tunaganire ariko we ntakunda kuganira akunda kuguma tuje rero uko akiranswa nk'ivyo tumaze imisi tuko turavuga umuntu arashobora kwimenya ariko igikenewe nuko tkoreka mwemu yera arafise des forces zidasanzwe n'umuntu ari atuje kuko hari ingorane ifo ko umuntu abatuje rero nico gituma twadukereye gusaba ngo Imana tugendere mu bihe vyose kugira dushobore guhinduka à son image sinzi ico rivyohereza ko en fait unyibukije n'umugabo n'umugore aramubwira atari kusheri kutigera umbwira je t'aime ati ndanari mumbwira je t'aime ça fait 23 ans qu'on est mariés ariko ndanari mumbwira je t'aime umugabo cyane amubwira ati erega nta kirahinduka kuva ndabikubwiye urumva donc urumva phlegmatique kuguma ayo masheri shushu mon amour niki urumva ntabitebamwo gose yumva wewe tanke atara
bitarahinduka kubera iki yoja kukubwira ibindi urumva nuko avyumva iyo monde yo kumuhindurira n'ibiki none je temeye ejo ntigikonta yumva wewe ko yayivuze n'iy'agaciro ivyo rero vyaho umenga ni rapere cyangwa ni alarme yumva umenga ariyo bikoresha nimba ubana n'umuntu nk'uyo umve nta kwanka si igiti si umu extraterrestre ni umuntu yaremwe uko ameze uko kumbure ashobora gutoza indero nshasha kugira ngo ashobore kumbure gutera imbere mu bintu kanaka ariko n'ivyo rero tugomba kurangiriza ko Imana ibahezagire n'ukuri mwongere mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza kandi natwe muhandanye mudusengera nk'uko tubasengera ngo Imana ibandanye ibapermeta kwidekuvura no kudekuvura abo muhanye n'abo mukorana n'abo mureze mugirirwe neza bayi.